aho tugejeje isemo ku bikorwa Ikigo ONPR cari carategekanije kurangura muri kino gice ca mbere c'umwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026. Bikuru muri ivyo bikorwa ni nk'ibi bikurikira: abakukuruke hamwe n'abasirwa bangana ibihumbi 11 n'amajana 281 bahembwe amafaranga agera kuri imiriyaridi indwi, imiriyoni amajana 581 ibihumbi amajana 563 hamwe n'amafaranga amajana 453. Abakozi ba Reta bakiri ku mirimo bagize amasanganya y'akazi canke banduye indwara z'akazi baronkeje umukando ungana n'amafaranga imiriyoni amajana 324 ibihumbi amajana 998 hamwe n'amafaranga amajana 691. Mu ntumbero yo gutsimbataza intwari ibereye no gutunganya iby'ubutunzi, uburongozi n'ibikorwa, amanama 18 atekanywa n'amategeko agenga ikigo yaratunganijwe. Muri iryo hangiro nyene harakozwe isuzuma ry'ibikorwa birangurwa n'ibisata by'akazi bigize Ikigo ONPR. Haranditswe igitabo ntunganya mirimo plan stratégique 2026 gushika 2031 kigena imirimo yose Ikigo ONPR kizorangura mu myaka 5 igiye gukurikira. Mu ntumbero yo kwegereza uburongozi n'ibikorwa abanywanyi b'Ikigo ONPR, haruguruwe ubuserukizi bw'ikigo mu ntara ya Buhumuza ahahoze umurwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Ubu Ikigo ONPR gifise ubuserukizi ku mirwa mikuru y'intara zose uko ari 5. Mu ntumbero yo gutosora urutonde rw'abakukuruke n'abasirwa, Ikigo ONPR cyaratunganije rusansuma yabo kugira ngo gikorere ku biharuro bitarimwa makemwa. Ibisata bijeje ico gikorwa bimaze kwegeranya ibitigiri bingana n'abantu 10,000 amajana 930 bisansumishije mu gihe hitezwe abantu 11,000 amajana 281. Ivyo bisugura ko ibice by'197 byitabiriye ico gikorwa. Mu ntumbero yo kumenyesha abenegihugu Ikigo ONPR n'imirimo kirangura, hararemeshejwe ibiganiro ku maradiyo atandukanye mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati: RTNV, Star FM Igitega, Umuco FM Ibutanyerera, Izere FM Iburunga. Haranditswe hongera harasohorwa ikinyamakuru gisohoka rimwe mu mezi 4 n'izindi nyandiko zitangaza ibikorwa n'imirimo birangurwa n'Ikigo ONPR. Haraguzwe ibikoresho byitwa roll-up bitangaza ibikorwa n'imirimo Ikigo ONPR kirangura, byongera birakwiragizwa no mu bigo nserukizi byo mu gihugu hagati. Mu ntumbero yo gukarihiriza no kongereza ubumenyi abakozi ba ONPR, inyigisho zari zitegekanijwe kuronswa abakozi muri aya mezi 6 ya mbere y'umwaka w'akazi 2025 ushira 2026 zaratanzwe. Izo nyigisho zaronkejwe abakozi bashika 43. Mu ntumbero yo gutunganya neza ibibanza abakozi bakoreramwo, inyubako zimwe zarasubiwemwo kandi ivyo bikorwa birabandanya. Mu ntumbero yo kumenyesha ibiharuro Ikigo ONPR gikoresha canke cisunga mu gutunganiza abacitura les données statistiques, hariko harandikwa igitabo gisohoka haheze umwaka ivyo biharuro bishingurwamwo citwa annuaire statistique. Mu ntumbero yo kugwiza no gukingira ubutunzi bw'Ikigo ONPR, turabandanya gukurikirana ibikorwa byatangujwe byo kubaka inyubako y'akarorero igeretse 6 ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ico gikorwa cyo kubaka iyo nyubako cyashinzwe Ikigo Obuha. Muri rusange ibikorwa byose byari bitegekanijwe byararangutse kandi turabyishimiye kuko byagenze neza. Bike byatevye kuranguka byatumwe n'inzira ndende bicamwo itegekanijwe n'amategeko agenga amasoko ya Reta.